Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 16 umurongo wa 24 gushika ku wa 26 haravuga ngo uno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose ahevye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Ubugingo budashira niryo jambo shaka tuganireko. Ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa Data atamujanye. Rero kugira ngo uronke ubugingo budashira bisaba kwinjira muri Kristo Yesu, hanyuma ukamukurikira. Nuko rero Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu wese agomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Mbega ivyo bivuga iki? Bisigura ngo guheba ikintu cose warushize ku mutima, wabona cy'agaciro, wabona umengo nicyo cyokubeshaho, arivyo abantu bakunda kwita kugira ubugingo. Arababwira ngo uwugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Erega kenshi hari igihe tugumbira ibintu mu ntumbero yo kugira ngo ducungure ubugingo bwacu, ariko uwugomba gukiza ubugingo bwiwe akoresheje ibintu, akoresheje icubahiro azobubura. Ngo ariko uwubuheba no kuvuga uwaheba ivyo yarashize ku mutima akabiheba ku bwa Yesu azoba arokoye ubugingo bwiwe. Nshuti yanje, nagira ndakubwire ngo ibintu bishobora kukubuza kwakira Yesu bishobora kuba icubahiro, bishobora kuba ubutunzi. Ivyo birakunda kuzibira abantu benshi ntibinjire muri Yesu. Ukamengo boca basuzugurika binjiye muri Yesu, ukamengo boca bahomba kuko abantu bishizemwo ngo umuntu yakiriye Yesu ngo acakena, canke ngo ivyo muri Yesu ngo nivyo abakene. Haba namba. Rekura ivyo ugumbiriye kugira ushobore kwinjira muri Yesu uronke ubugingo budashira. Vyokumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose uhevye ubugingo budashira? Ndakwibutsa, nta kintu na kimwe woshobora gutanga muri ivyo bintu ufise, muri ubwo butunzi ufise, ngo ucungure ubugingo bwawe canke ngo ugure ubugingo budashira. Nta na kimwe. Nta mafeza, nta mazahabu, nta butunzi ufise, nta cubahiro ufise wotanga ngo ushobore gucungura ubugingo bwawe. Ntibikunda. Ico usabwa ni uguheba ikintu cose cokubuza gushikira ubugingo budashira, ni ukuvuga cokubuza kwinjira muri Yesu, uko ari we tuzocamo kugira dushikire Data. Nuko rero wiyubare, ntihagire ibintu canke ikintu na kimwe cokubuza gucakira ubugingo budashira. Yesu aguhezagire.